narabira hamwe babantu bafuhishwa n'ubusa mbega bari bakwiye kufa kino kintu mbega ico bapfa nico bafana ni cyari gifise ingufu ama telefone no musasambuye ingogo na message basanzeye ico nico kintu tugiye kwigira hamwe umugabo ntasuma wengira uzosuma mugabo ne jewe isashe zo koma wiza bantu b'Imana jewe ngoma nkwiza imyaka 10 ntaba muhira ubaye ndi umwana w'imwe barabara buko ndi umwana ni papa nk'imama jewe ikiro cy'umuceri rakizi waratanguye gusoma jewe maze imyaka ubugire kwire 8 menye ukuntu nsuma ushaka kububizi jewe uwo mugoraje bigaca vyanga kureka gusumira umugore ko bari kwa kundi bon naje no shaka kwiyima canke nka mufitaniye ikibazo kumuvuga ngo reka ndamwicisha inzara ariko sikuvuga ngo noba ndiko natinya kuko je ndadepansa vraiment make yanje ndazinye nsuma atiyongera ko umaze kumuza none azoca ajya byinshi rega ndamaze gutunga abantu babiri canke batatu b'abagore oya bajene none umugore ni wajya byinshi nawe sinzi aca ajya byinshi bon yasukurya gusa rero kubona n'ibindi kubisanzwe umugore umaze kumugitunga mu nzu byo gufungura muca mutangura kuri inzu yagutse ubo muri shambi imwe na karorero muca muri inzu yagutse umaronka umwana kuvuga habishingano nyinshi nico kirakunda kugora imisoro ugasanga yibereyo nk'umusore byose n'amasiro zana ngaha no mukurahe kaze mu kiganiro no mukurahe ikiganiro no mukurahe mugikurikirana iminsi yose kumbonesha kure umukunzi w'ukuri TV. Ikiganiro no mukurahe mugitegurirwa kandi mukagishikirizwa n'imbonesha kure umukunzi w'ukuri. Reka ndakuramutse ndakubwire nti bonjour, bon après-midi, bonsoir bivana naho uherereye bivana n'amasaha uri kuradukurikiranira ko twebwe turi hano neza na neza ku mugwa mukuru wa politike ni mu ntara nziza ya Gitega. Uno munsi tukuzaniye iki? Tukuzaniye bishasha hano kuri televiziyo wamaze kubona ko ari nashasha uragira subscribe, like, share and comment ni wabona ko bikenewe kuko ndazi ko bitegeza kuba bikenewe ko je nabaye wa mbere mu kuyikora. Ino televiziyo rero tuyita umukunzi w'ukuri, hanyuma ikiganiro kizohora citwa umukunzi w'ukuri no mukurahe canke no mukurahe umukunzi w'ukuri. Ni kiganiro kizokwamo kica kuri ino televiziyo inshuro nyinshi zishoboka hamwe no kubwira ko uzoronka ibiganiro bibiri ku munsi canke binarenga kuko ni kibazo twese twama turiko turibaza no mukurahe umukunzi w'ukuri. Mugumane natwe. Iyi ni televiziyo nziza ije ikomoka muri Agence de Communication baravuga isanzwe ifashe umugongo n'umugambi w'igihugu PAEJ nko musanzwe mubizi. Agence de Communication baravuga isanzwe ikorera hano nyene Igitega. Rero uno munsi twagerageje kubaronderera umuhinga, tuzogama tubaronderera abahinga. Reka rero d'abord imbere ko tubabwira ibizoja birahakorerwa twatumiye umurongozi wa kino kinyamakuru cyangwa umurongozi w'iyo agence atuhe neza na neza umuco. Eske tuzohasanga iki muri ico kiganiro? Tuzofashwa iki? Biri kuriwe kuraba bande, biri kuriwe kumviriza bande, biri kuriwe hari kuriwe gutumigwa bande canke mbega hoho bizodufasha koko araja kuduha umuco kuri byose. Mugumane natwe murumva ko ari ibibazo twese dusanganye mu buzima, waba umwana waba ukuze waba umupapa waba mama waba daddy waba mami, byose bimeze fresh sana. Kuri microphone uri kumwe na Jogos Neglas na The Press na The House kuluko tantamante tele. Aha rero reka mazina muhe kaze umurongozi wa Agence de Communication baravuga niwe twatumiye nk'umuhinga muri bino bintu ko je mfise impamvu namutumiye bivanye n'ivyo mba ndamuziko bivanye naho mba ndamuzi ndisuko bino bintu yabinonosoye araja kuduha umuco wose kandi reka nongere ndamuha ikaze nararyoye kuba yitavye ubutumire bwacu akanyana kiwanyu mu twidondore. Ndagushimire ko wantumiye. Baramaze kumenyera baranzi benshi mugabo wo bambonye ijya mbere ni Claude banzi kuzina rya Kamarade ndi umurongozi wa Agence de Communication baravuga bari banzi ko kinyamakuru umuvugizi SFA TV nk'umurongozi wacu. Twavuye twiyumvira mu nyuma yuko twoshiraho televiziyo yindi ifasha cyane cyane urwaruka mu bijanye n'urukundo ariko sugwaruka gusa ingo n'imiryango nabo umuntu wese muri rusangi kwiyo televiziyo umukunzi w'ukuri TV abantu bose bazokwiyumva abajene
abariko baritegurira ama mariage, abari muri fiançailles, abamaze kurushikamwo, abarurambiyemwo, abo vyankiye mu rugo, bajya ama divorce ibihoro vyumva birabaho, barya bose iyi television umukunzi w'ukuri TV izobafasha cyane. Kigeze twatise no mukurahe umukunzi w'ukuri kubera yuko cyane urwaruka ruragira ikibazo cyane uyu munsi. Mbega jiwe notora gute umuntu tuzokubakana? Ibyo bishikira abakobwa, bishikira abahungu, bose birabashikira bakagira ico kibazo bakakiruhiramwo. Rero iyi television n'ama experience menshi avuye hirya no hino n'ivyigwa vyinshi bizofasha umuntu yaba umuhungu yaba umukobwa kugira ngo amenye ingene yotora muri benshi, kuko umuhungu ahura na benshi, umukobwa ahura na benshi, bamubaza ari benshi, ariko vy'ukuri notora ndi nohita mwonde. Ibigazo bizoca ngaha rero bizofasha urwaruka, hanyuma maze no kumutora, mbega none twohava tukabandanya urugendo rwacu gute, sivyo? Twohava tugatera imbere gute mu rukundo rwacu? Ibyo tubera byiza nibi kigano rino mukurahe muga kumuronka ntiba bihagije, maze kumuronka ingene mubandanyana n'uyo muntu. Sinabaljene gusa rero abubatse waramurose, murabana, mbega vyogenda gute kugira ngo umugabo n'umugore mu rugo rwabo rushinga imizi, ntirutwagwe n'imiyaga myinshi. Uyu munsi gumuvyumva hirya no hino, hahera amezi abiri ngo abantu bahukanye, bagwanye, bakomerekeranije, hari n'abicanye, turamaze kuvyumva. Ivyo vyose kubera iki? Ariko ijambo ry'Imana abarisoma bagira bati, Imana ivuga iti abantu banje bishwe no kutamenya. Burya hari igihe abantu usanga ivyo bapfa ari ibintu bisanzwe cyane gusumba ico bafana cyane rwose. Iyo televiziyo izodufasha rwose n'amatemonyage turihaye ikaze. Abajene biriko biragora, abajene bari muri ambigite ingene yotora umukunzi, wamaze kumutora mugabo biriko biranka, ama mariage y'uno munsi bavuga ngo razimvye, babutabura ingene bo yakora. Shoko yarose umukunzi umuntu mugabo ntibikunda ingene akora mariage kubera imico n'akaranga by'igihugu bagira bati urumva banze mucenga hanaha, mugabo umuhungu ntabishoboye, nta kazi. None ingaruka mu gihe abantu bagumye bagendana mu gihe kirekire kubera bitwaza ngo uburyo, ivyo vyose ni ibintu bizoza bifasha umuntu wese azokumviriza ino televiziyo. Umugabo n'umugore byanse aho vyankiye mbega ni hehe, babahe ibisubizo. N'abafise ibibazo byabo bumva vyihariye, kumbone nta mazina azozamwo, mugabo ivyo bibazo bije muri commentaire tuzorondera abahinga batandukanye. Kandi abahinga tuzorondera rero hari abapastori, hari abapatiri, hari abashehe, hari abantu babinonosoye, hari abantu bafite ama experience. No kuvuga umuntu wese yiyumve kuri televiziyo umukunzi w'ukuri TV. Namaze kubabwira ko ari televiziyo nziza izoza kudufasha twebwe abatarubaka n'abubatse ndetse n'abandi bazobishikamo canke n'abasanzwe babirimo. Mwamaze kumva ko umubagije kimwe yishurira rimwe 10. Numuhinga cyane, numuhinga abifisemwe uburambe, afise ico twita experience. Tudatebeje reka tugende ku kibazo kimwe ndafite tubazo dukenateguye, ariko muce mwitega rero ibiganiro bigiye kujya biratangura byerekeye abigeme, byerekeye abasore, byerekeye bande, tugatumira abandi batandukanye baba menyeshamana mu mpande zose canke abahinga banonosoye ivyingo n'imiryango n'imibano canke n'ivyinkundo nkuko mumaze kuvyumva. Ikibazo ca mbere kiragira kiti none kuri ino televiziyo yacu ikino televiziyo yacu umukunzi w'ukuri, ikibazo ca mbere kiragira kiti muzohora muvugamwo ibiki? Nibaze ko mwateguye ibintu biri limite, tutazokumva uburimyi n'ubworozi, ego birafasha mu ngo, mugabo dushaka kumenya nimba navyo byarateguwemo tubeho tuvyiteze. Oya, mwi televiziyo yacu ni ibintu bijanye n'urukundo gusa. Okay. Nimba mu rukundo rwabo bazogira bati ibidutandukanije n'amafaranga, urumva mugabo bizoguma biza mu rukundo. Mu rukundo ingene bo kwifata abantu mu rukundo n'ivyo butunzi, ivyo bizoba bisanzwe, mugabo haniniya byose dayere uguruye ino televiziyo yacu uzoba witeze ko ikintu kijanye n'urukundo. Ikintu kiraje ishinga isi, kiraje ishinga abantu bose baba bubatse n'abatubatse, kuko baba bakene baravuga ngo iyo bakundana ngo urukundo ruhari ibintu biraza.
ni nkuko urukundo rutahari naho ibintu byo bihari birasanzara urumva ico kintu mugumane natwe kuri ya televiziyo yacu ndazi muriko murayibona neza ni umukunzi w'ukuri TV ikiganiro ni no mukurahe sindakwingira ngo ire subscribe ndazi ko bamaze kuyigira ubu harenga oya abantu nibayikore nukuri ndazi ko bahejeje erega abantu bose barakeneye bijanye n'urukundo cyane gose abato n'abakuze umuntu wari we wese no wihebeye Imana mbere ivy'urukundo arakeneye kumva ivyo ari byo ikibazo canje ca kabiri nateguye no munsi nibaza ko mutari mumenyeye kubona nzana bya bitabo twigiramwo nyurabwenge twigiramwo ibintu bidufasha mu buzima ariyo mpamvu ubona tubandanya tuba abantu n'ubuntu bukabandanya butugaragara ko tuguma twiga ikibazo cyane cya kabiri kiravuga kiti mbega ico kiganiro niyo televiziyo bizofasha bande birafise limite mwabiteguye muyumvira bande twiyumviriye ubwa mbere urwaruka rutara shika mu bigero mugabo gutegurira gushika mu bigero kubera yuko nibwo no munsi rugeramirwa cyane n'ibintu bijanye n'inkundo nico gituma ubona na televiziyo yanditse yitwa ngo no mukurahe no kuvuga umukunzi w'ukuri nyawe abantu biyumva bwa mbere rero no rwaruka n'abakiri bato muga kubera ko urukundo ari abantu bose haca hakurikira rero abamaze kubaka urazi ko mu rukundo burya ni intambwe hari umwana akiri muto akeneye urukundo rw'umuvyeyi amaze gukura kumvamo uwundi muntu badasangiye igitsina bo kwifatamwo gute utwo n'utundi tuntu uzanye umwana akiri muto ugasanga umwana w'imyaka 7 genda aho hanze uvuga ibintu by'urukundo imbere y'umwana yiga mu mwaka wa mbere umuhungu canke umukobwa uzobona simba no kuvuga yuko rero burya urukundo mu muntu ruramurimwo Imana yamuremye afise urwo rukundo rumujana ku yundi muntu badasangiye igitsina umwana wo mu wa mbere hajya arimva mwico kintu ntamenye ivyo ari byo gusa ico gituma n'abavyeyi uzobabwira ingene bashobora kwifata imbere y'abana bakiri batoyi ingene bo bagida ingene bo bafasha mwico kiganiro rero mbajije uti ni bande hanini n'urwaruka ku mayeshero atandukanye ku myaka itandukanye abariko bararonderana ugira ati jewe ndi muri copinage mbega ni biki bifasha iki canke byonone iki muri yo kwifata gute abavyeyi bo kwifata gute bave muri iyo copinage mwita ni fiançailles mbega imbere ko bayinjira no muri fiançailles umuntu yorondera uwiwe gute urumva turacari mu gwaruka mugabo abantu bariko barigira imbere gatoyi mbega izo manza za mariage muzotegurwa gute zananiranye muri no misi ubukene burahari faranga yarataye agaciro abantu ntibaronka akazi urasanga umusore n'umuhungu bakorara imikashi kandi aba batomboye washaka n'abatabihambya abantu bazogira mariage gute ibi by'amadote uyu munsi ngutamukoye hari imiryango no munsi ngutamuhaye inka zitanu ngo hari imiryango no munsi gihatiye abantu mu bijanye na dote ikaba intambamye ariko ugasanga abo bantu bikundaniye mbega abo bantu byo babuza batavansa mu rukundo rwabo byose nibazo tuzozana ngaha kuri plateau abantu ugasanga gupanga inzu umukobwa ugasanga batijeho ntabaye mu nzu y'ivyumba 6 umuhungu ugasanga n'inzu y'icyumba kimwe canke 2 kugira ngo ayirihe izo bimugora no kuvuga ugasanga umuhungu aho yakuriye naho umukobwa yakuriye uburyo iwabo ntibungana ibyo byose nibibazo tuzozana ngaha kugira ngo turonke umuco ukwingene abantu bo kwifata uko urumva ivyo naho biba bihari nk'ingorane abantu baba bakundana abantu bariyumva namwe gushinga umuryango ese burya ibintu ni ikibazo macha yibaza ngaha ibintu vyotuma abantu badashinga umuryango ko gushinga umuryango ni kimwe ibintu navyo birukwavyo naho bifasha mugabo kubganje gusanga canke bazotubwira intambamye zagomba kuhaba kuma mariage nta bantu urumva ngo bapfuye ibintu kuri Maria ku munsi wa mariage nyene ujya munsi nyene ibintu bapfuye nyene babitondetse mbere kaviramwo n'intambamye mu rugo rwabo ingene bazobana hakaba hari ikintu cyamaze kubabera intambamye ukuntu mwabicaritse ntwatwubashe ngo modoka ngo ntizari zikwiye uravyumva uyo munsi nyene ingorane zikaba zitanguye ibyo byose tuzobiganira ko ingene abantu bashobora kuvugana imbere no kuvuga ugwaruka n'intambako zitandukanye abantu bamaze kubana mugabo nimbere ya ibyo abantu bo bana bavuganye iki nigiki cyo tumufata ingingo yo kubana n'umuntu gute uzokwifata
bari abandi bantu usize inyuma bitangwa nabaki aba ex aba ex aba DX aba ex no musi n'ingorane aba ex mu ngo basaze bananiranye haba b'abahungu haba b'abakobwa ugasanga umuntu yarubatse mugabo wa muntu baragumanye mbere si umwe ni babiri ni batatu bagumanye mwibanga birafise ingaruka tuzobiyaga ngaha kuri plateau sinzi ko muratumenya abo ba ex nyene kwira aba bakobwa babaho batazi ngo bazohura nabande bakagenda bakaryamana nabo yizera ngo niwe ivyo byose byama byabaye n'amafoto ujya munsi rebo cyaba mariage yego umu ex amubwira ati nyaruka dufute zino foto yingu gufutisha ifoto ariko nenda we ngana ivyo ntiragushikira oya je nibiranshikira gusa ndafise abagenzi barambwira ati ati cyane cyane abakobwa bava hamwe bagiye tuzi ko bakuranye mu kibana byagera mariage ryara ati tugomba tubonana ubu mu mwanya agomba zo gufutisha ifoto umva agomba gufutisha ifoto bararyamana bati futisha ifoto ati byose abantu bivyo ni ibintu bagomba kumenya n'ubu nyene nyene bitwara mu kujana n'umuntu turafata ingingo kuri we ureke kwishora amafoto wanikira ku gahinga kuri Facebook no kuri YouTube ukaza gutanga ibintu utazi amaherezo yavyo kwitonda ivyo byose urumva na message zozana ngaha ku muvugize nako kuri bacha babibona umukunzi w'ukuri turayimenyera kurazi yuko batuzi kumuvugiza TV tuzikorera ko zose ntabwo twahevye ariko kino kiganiro kumva uko tubona gishobora kudufasha kandi gitezwa kudufasha cyane rwose niyo mpamvu mubona twazanye kugira tuvangura ibintu urukundo rugendo rwako urukimbaza rero ni bande ndavuga urwaruka mugabo abamaze kubaka abantu bari mu ngo ni kibazo gihari uyu munsi abantu bikanka ko babana vyankiye hehe vyankiye he iyi televiziyo rero izobafasha kandi uko kwanka ugasanga bariko bacanishwamwo dufate umuhungu yagumye yihambiriye kuri nyina nene warongoye uguma kuri nyoko je nanje ntavyo narindi oya nyoko oya nyoko yarakuvyaye kugize imana akaba kihari umenya ko wubatse uwundi muryango niba haramugurira igitenge sinkubwiye ngo ntukimugurire mugabo banzura ko umugore yarose igitenge ayamugurire mama hanyuma kuko uhambaye ninde nuwo mugore wawe ico nico kindi kintu abantu bataramenya umuvyeyi yarakwibarutse ubu nawe numufasha aje no mose mbega imbere yawe hatangure ndi atangura umugore wawe ako kantu rero benshi bacha bivugisha ngo mama ngo mugabo nukivugisha ngo yambonye nkuze numugore wawe ariko kuko nurundi rugo abo madufashije cyane ubijanye ni ugwanko gwayi nabukwe n'abakazana uyu mose bazobisanga hanyene bazobitoba bega birasambuye yawe bashamushire hano je nakindi kintu je ngiye gukurikirana oya urumva nico gituma mvuze n'ikiganiro nukuri abantu bose babe hafi nahabo umwana wo kandi kizofasha abantu benshi bose bumva ikirundi mbere n'ikinyarwanda bagiye gufashwa ino televiziyo naho yoba ari umutama ageze mu zabukuru ku myaka yo 90 yega n'abapfakare ni kakantu azosigira n'umwana wiwe bamubwira ati mwana kimeze gukora ibonye kuri ya televiziyo umukunzi hari kibazo mbona nari nateguye ariko mwabaze gusigura byinshi muvuze ngo abantu bitege iki twamaze ko cyo kwitega hari ikindi kivuga ngo muzotumira abande neza abantu bose vraiment n'abajene ubwabo zobatumira bagira amadeba kujanye n'inkwano tutumira abahungu n'abakobwa tumiye n'umuvyeyi aho nyine ntaravyibagira uwo bayumva yo kwifuza kwashika mutaramutumira niyandike muri commentaire atubwira ati jewe ndagomba kuba mutumira mu kiganiro hari nasije tugomba ko tuganirako aza yizanye ikiganiro yego yabazana témoignage kuko nimba afise ikibazo wewe agisangiye n'abandi benshi kandi bazofashwa bijyaho biryoheje naho nogira ikibazo mu rukundo iyo ndakizanye kuri plateau abantu bakacumva gifasha abantu benshi hari no mu ntama hari nawe usanga hari nuwagiciyemo kera ahubwo yamenye nyine yagikemuye urukundo burya bakaca kigufasha kubera yagiciye noneho urukundo burya n'urugendo ngo rubeze nk'umutekano wa misi yose burya umutekano mvuga ngo twahejeje uraba neza n'urukundo rero n'urugendo ruvuga ngo narahejeje ushobora kuba mu kintu ukagisubiramwo ni bangahe wumva uyu munsi mu buto bwabo no kuvuga mariage mu ntango za mariage umva bafise abana 2 3 4 bikagenda neza mugakuma ngo vyanse ku mwana w'indwi n'umwana w'8 na divorce bazikoze
no kuvuga yuko ntibameze magaga ngo twahejeje n'umutama kazi nta kwijajara oya mu rukundo nta kwijajara ego aho ivyo tuzobimenya cyane dukurikiranye ya televiziyo yacu umukunzi w'ukuri TV ikiganiro twita ngo no mukurahe umukunzi w'ukuri tuzonarabira hamwe babantu bafuhishwa n'ubusa mbega bari bakwiye kufa kino kintu mbega ico bapfa nico bafana n'icyayi cyari gifise ingufu ama telefone no musasambuye ingogo na message basanzeye ico nico kintu tugiye kwigira hamwe umugabo ntasuma wengira uzosuma mugabo ne jewe isashe zo koma wiza abantu b'Imana jewe ngoma nkwiza imyaka 10 ntaba muhira ubaye ndi umwana w'imwe barabara buko ndi umwana ni papa nk'imama jewe ikiro cy'umuceri ndakizi waratanguye gusoma jewe maze imyaka ugire kwire 8 menye ukuntu nsuma ushaka kububizi jewe uwo mugoraje bigaca byanga kureka gusumira umugore ko bari kwa kundi bon naje no shaka kwiyima canke nka mufitaniye ikibazo kumuvuga ngo reka ndamwicisha inzara ariko sikuvuga ngo no bandiko ndatinya kuko je ndadepansa vraiment make yanje ndazingene nsuma atiyongera ko umaze kumuza none azoca ajya byinshi rega ndamaze gutunga abantu babiri canke batatu b'abagore oya abo bajene none umugore ni wajya byinshi nawe sinzi acajya byinshi bon yasukurya gusa rero kubona n'ibindi kubisanzwe umugore umaze kumugitunga mu nzu byo gufungura muca mutangura kuri inzu yagutse uba muri shambiri imwe na karorero muca muri inzu yagutse umaronka umwana kuvuga habishingano nyinshi nico kirakunda kugora imisoro ugasanga yibereye nk'umusore byose n'amasiro zona ngaha umenye yuko wubatse ubuzima uhinduye ico kintu ndacemera kandi ico kintu kirabaho yego ugaciye vraiment tuzo awe ntibikuraba jewe ndamenyereye ndamenye je namufise ndamaze kumenya ko ntegeza gukora mu fuko ariko arakumva je vraiment ni nabura mugazo babibona nitwateba hano hantu ahubwo gira subscribe rero ubu ndashite mu itegeko gira subscribe like share in the comment kugira ngo tutanze ikiganiro abo wa mbere mu kukibona none erega nico bifasha ucubona notification hajya kuri kajya gakengeri kawe ucufyo kandi naho yoba umujene burya yumvise ico abantu bubatse si bibi kuko niyo abaja naho yo kumva icumwana kuko azobavyara azomenya nyine ababona akimubona amenye nyine mu matrize nuko bimeze ko abana bawe ngira ngo bon ubaravye ubabona gute oya muri rusange 200 uri kuramubona umubonye ubunyene bashaka kumubona ati ndavye nyine ameze oya vraiment bazabajya bakaraga oya umuravye na nibindi ko ndavuga ngaha ibi nzovugira ngaha oya vraiment oya uri kuraba umwana wawe no munsi uragira amakenga y'imyaka 5 uravye comportement y'ibintu kuri kuramubona kubera ndamaze kubona kuza abantu ego ukibonye umuntu ushaka kunibaza uti uyu arashaka kuzorangiza uko harya rero canke n'ibintu jewe ndavye ngene ndiko ndabafasha mu kuduga kwabo nta makenga mfise ukanamubona nawe noreka umwana harya abavyeyi baravuga ngo naka ntagira indero sivyo umwana wa naka ko ntagira indero mugabo urya umwana hamwe n'umwana afise indero ahubwo niyo yarose tubatunga uko none wowe umuhora iki bon urumva ntubihora umwana wowe umuvyeyi urabe nubwo umwana wanje ntagira indero niyo wamuhaye kuko umwana umuhaye indero akiri muto ega havye batazi no kurera burya abana babo nawe nyina ahubwo bakeneye kurerwa hari umuvyeyi akeneye indero mugaka agomba kuyiha mwana Chabibatse. Nane uhere mu by'inyambaro. Naho wovuga igipigera ngaha ngo mwana ngo oh reka. Sukomeze uri kurahena mbere umwana. Wewe none byotanga iki? Byotanga umusaruro nyete turabona muri boîte. Reka rero je n'ukuri numva no basezera. Muri boîte rujayo yayi. Jinda jayo. Ye kwiga igitabo. Inyantwa iki gitabo. Inyura bwenge. Bafise iki gitabo n'ikaramu yiwanje ku ruhande. Aha nzobazanira ivyigwa ngaha. Okwiye muri boîte. Yego. Oya ni bon. Ndabibabwira. Hari abapapa bababwa n'ibitanda. Hari abamama hageze gutaha baganya. Hari abajene avuga ati nofuma ndara mwibarabara ndugamanuka. Urazi kuntu biruhisha. Je murangenda je ntacyo je mariko ndakora nifata agafana kanje nkafata n'akaramu ndiko ndiga ndaryohewe nafunguye iminota 10 umenye imbere nk'amasaha 3
kuko ubundi ari muri siporo aduga amanuka akoroka kizimbabwe aduga haruguru ari umukobwa ahamagago nuriya abantu 10-20 biraruhisha kandi rero bakaja kwinyegeza ari n'abana bo muri quartier ari bamwe basenga atari na wa wundi yabigize ngo yarihevye urumva ni bamwe tuzosanga tugiye kubana nabo bitunanitse reko unkundire nimba arakaja mu nta kubajije ugenda ukabambwiriye tuje turangiza kugira ngo ego dusozere ikiyago batwiteze kandi ni vuba twabemereye ibiganiro bibiri ku munsi cyane rwose umupapa ni waronka umwana erega abatumire ba mbere nabanyine ariko baracumviriza ko nibo bazoza gupaktaja ama experience yabo n'abazobaza ibibazo muri commentaire hama tukabigira ibiganiro kurondera abatumire batandukanye bakaza kuduha umuco ikintu bagomba kumva rero kino kiganiro nta dini oya nta dini kandi uretse ko tuzokubariza umuco w'ikirundi bantu bazisanzura ko mu byo twabonye nk'intambamye imita tabu hari ibintu bitavugwa kandi bihari canke bikavugwa ukundi kuntu kandi bimeze kandi bya bindi nyene bavuze bya bindi nyene abantu bazisanzura abaziyumva abashobora kutubwira ibiganiro bifite ku ijambo ry'Imana bazoza cyangwa bahagaze mu rukundo cyane bahagaze mu rukundo n'ubundi ijambo ry'Imana cyo rivuga tuzobahakanye mugabo n'abantu kugira ngo batinjira n'isengero baze batubwire kuko nta muntu n'umwe atotwigisha nta n'umwe atotwigisha nico no babwira ahasigaye iki kiganiro link ikiganiro bagipartage bagiye ni cyambere kibaye cyambere kuri televiziyo yacu vuba ejo nyene bazobona ibiganiro bigenda birakurikirana bitandukanye bamwe bose bazokwiyumva abavyeyi tuzobatumira ngaha tuzotumira n'abana bari kumwe n'abavyeyi babo abavyeyi bavuge amabana bavuge twumva ibibazo biri ega ikindi gihe hama dutumire umuyobozi w'ishure dutumire n'abana ku shure nyine yigisha ngiye tutabasanze aho ariko barakorera sivyo batubwire tumenye ukuri kose kuko ikibazo twasanze kihari nubwo buntu bw'ububanga kugumiza mu mutwe cyangwa ikintu bakatita ko kititwa bagije ngo numva ngo ngiye ngo kuryamana uja kuryamana ko iri kuryamana nawo muvukana muhira kuryamana ubugiye kuryamana gute si nivyo gusa washaka kuryamana ngo n'abantu kandi kuryamana n'abantu muhira hari ukuntu umuntu azokubwira neza ijambo yumve kumana ati ngaha oya vraiment turahari dutumire n'abihebeye Imana tubabaze gute ibibazo biguma mu ngo kandi abigisha babigisha mu babategurira ubugene tubatumire tubabaze batubwira ikibazo kiri mugaso kutubwira gusa turabire hamwe mbega inyishu umuco byogenda neza hakozwe iki ndizira nuko neza yuko iyi televiziyo vy'ukuri igiye gufasha abantu benshi bose atanumwe avuyemwo no mukuraho umukunzi w'ukuri no mukura reka ndagusabe ubansezerere jewe nagomba kugumana namwe ndababwira ivy'urukundo kuko urukundo rutameze neza burya n'iterambere riba rigoye tuvuga ngo iterambere ntirishoboka ngo iyo magara atameze neza je naraye mbonye neza yuko n'iterambere ntirishoboka mu gihe ivy'urukundo abantu babitondeka nabi nico gituma rero nagomba kugumana namwe mugabo mu nkundire tuzogumana namwe mu kindi kiyago mu kindi kiganiro mube hafi ndabatumirira neza gose gukunda ino televiziyo ino mbonesha kure ntiwigumane loliye canke iki kiganiro ugisangiza abandi ubundi nka kamahade wanyu ndababwiye ko ndabakunda mugira ibihe byiza wakoze cyane ndagushimire rwose ko wantumiye kandi ndagushimire ko wabitumye nzogaruka wow nibazi yuko sinzi ngo novuga merci fasha kubivuga muri commentaire murabona ko dufise umuhinga umubaza ikibazo kimwe akakwishura ibibazo 8 canke 10 asanze afite experience tuzomubaza n'aba ex office nyene yavyigiye twaye okay reka nanje ndabasezere nabo nyene bazovyivugira abayegise kuko urumva bari bariko barabiraba reka rero je ndabasezere hano kuri televiziyo yacu nguma ndayibibutsa umukunzi w'ukuri mu kiganiro no mukurahe umukunzi w'ukuri ako kantu umukunzi w'ukuri TV ututumva ikiganiro kivuga ngo no mukurahe none wo mukurahe uzugumane natwe reka rero ndagusezerera ndakwifuriza amahigwe ndakwifuriza kuroranirwa kumererwa neza n'amagara meza n'urukundo rwiza bivanye nubo muri kumwe yaba utaramuronka gishiramo agatege kubera urafi muramufizi wawe tuzonababwira impamvu bamwe batarongorwa n'abandi barongorwa erega hariho abo usanga abagabo baba bapfuye ku rugamba batari bwabatware kubera aziko tangura ikiganiro rero ngaho nawe ivyo byose tuzobigaruka ko ujya umuntu atarongowe n'ukuri ntimumuhora ubusa cyangwa umugabo we
yaguye ku rugamba akiri umusore none aca twagwa nani Oya, reka izo- tuzobigarukako gutangura ikiganiro tuzobigarukako bagisozere. reka rege n'abasezere bari kumwe na Jogos Neglas na The Press na The House kuluku tantamante tele ciao ciao no mukurahe muhejeje kumviriza ikiganiro no mukurahe mugomba kutwunganira canke mufise ico mubaza nimuduhamagare canke mutwandikire kuri 68 58 74 66 no mukurahe